Iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika arabangamiye abenegihugu basanzwe baba hafi y'amazone asanzwe yegeranye n'ico kiyaga Tanganyika. Akarorero nka Gatumba, Kajaga, za Kibenga n'izindi zone zisanzwe zegeranye n'ico kiyaga ca Tanganyika. Abenegihugu benshi bari mu kabonge ndetse n'akababaro, aho ubona neza na neza yuko amazi habaye iduga ryayo rikonona ibintu byinshi ndetse rigatwara amazu, rigatwara ibiterwa ndetse rigatwara n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Wasanga abenegihugu begereye hafi y'ikiyaga Tanganyika bariko barisumamo. Ariko nubwo biruko abenegihugu bakaba baragerageje uburyo bwose bashaka cyangwa bashobora kugira ngo bashobore kwirinda cyangwa kwikingira zimwe mu ngwara zishobora guterwa n'isuku rike, na cyane cyane aho musanzwe mumenyereye neza yuko iyo habaye imyuzurira igatwara ibintu n'abantu hasigara ibisigarira byinshi cyane. Ibyo bisigarira bikaza gucika ubucafu, ubwo bucafu ndetse akaba ari bwo buca buza ugasanga abenegihugu bariko baragira ingaruka zo guhura n'isuku rike ndetse n'iryo kutaronka amazi meza. Ntawe utokwemeza neza yuko amazi ari ubuzima, eka ndetse ntawe utokwemeza neza yuko amazi ari bimwe mu bigize ubuzima bwa kiremwa muntu. Amazi afise akamaro kanini cyane. Uturorero twokwishimikiza nuko atanumurimyi yorima ngo yimbure mu gihe ibiterwa bitaronse amazi, ndetse urabizi neza yuko n'ikiremwa muntu iyo kinyotewe atakindi kinyobwa na kimwe ikiremwa muntu yoshobora gushira mu kibanza cy'amazi kugira ngo inyota ishobore guhera. Ibiterwa, ibikoko, ikiremwa muntu byose bikeneye amazi kugira ngo bishobore kubaho. Ariko nk'uko musanzwe mubizi, amazi meza ameze neza ndetse amazi asukuye neza ashobora gutuma ikiremwa muntu kigira amagara meza ndetse n'ibiterwa nk'uko nabibabwiye. Ariko naho iyo abaye umurengera ashobora gutuma hononekara ibintu byinshi. Bimwe mu byo twahezagijwe mu gihugu cacu, amazi meza y'umusarara ndetse n'ibiyaga byinshi byiza by'iratiro, Imana ikaba yarabiduhezagije. Akarorero ni kiyaga ku isi kinini Tanganyika dufise hano mu gihugu cacu ciza aco Burundi, na mbere tunishimira cyane ingenzi nyinshi zihurumbira cyane gose. Ariko nubwo biruko amazi ntafise akamaro gusa, ahubwo iyo abaye menshi naho ashobora no guteza ibibazo mu bantu. Ivyo nivyo vyaduteye kuva muri studio za Sabaut Media tuvuga ati reka dushobore kugira urugendo shure kugira ngo dushobore kuraba abenegihugu ubuzima babayemwo inyuma yo kumva yuko batewe n'iduga ry'amazi rikonona ibintu byinshi ndetse rigatwara ibintu, amazu n'ibindi biterwa byinshi bigiye bitandukanye. Neza na neza twaciye dufata ingendeshwa tuva aho dukorera kugira ngo dushobore kubaha ido nido ry'abenegihugu inyuma yo gutegwa n'amazi ubuzima uno munsi babayemo. Nk'uko muri musanzwe mubizi cyangwa musanzwe mubimenyereye, tubibutse neza yuko igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari cyo gihugu kimwe cyonyene ubona neza yuko gifise isezerano ry'Imana, aho ubona neza yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyahezagiwe n'Imana. Ugerageje kuraba ibiza ndetse n'ibyaduka byaba iby'ingwara canke byaba iby'imyuzurira y'amazi, uko bigenda birisuka ku Burundi, Imana ikabidukingira ibyo biza bitarashobora kugandagura abantu canke ibintu byinshi cyane. Akarorero n'amazi yigeze gutera umuzurira w'imvura, ariko Imana iradukingira. Uburundi nubwo twahungabanye, ntitwahungabanye ku rugezo ubwo ibindi bihugu bihora bihungabana iyo bahuye n'ibyo bibazo. Ariko kandi tunabibutse cyangwa twemezanye neza yuko igihugu cy'u Burundi ari cyo gihugu kimwe cyonyene ingenzi ishobora kuzamo ikishimira cyane bivanye n'ibibanza by'iratiro dufise cyangwa bivanye n'akayaga keza n'ikiyaga ciza ca Tanganyika n'ibindi biyaga byinshi Imana yagiye irahezagiza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ntawe utobihamya
canke ntawe utobikomera amashi canke ntawe utobishima neza yuko indongozi z'igihugu zibifisemo uruhara runini cyane kugira ngo Uburundi bushobore kugira agateka, bushobore kugira akayaga keza, bushobore kugira ibibanza vyiza vy'iratiro, abene gihugu bashobore gutekana, ndetse amahoro sasagare mu gihugu cyose hirya no hino, nubwo satani aguma azana utugeragezo, ariko Imana ihari hejuru y'Uburundi bwacu. Nico gituma abarundi ndetse n'abarundikazi bishimira kwitwa umurundi, canke uwo wese yishimira akumva yavukiye mu gihugu ciza nk'iki Imana yaduhezagije, yuko ategereza kugira ikintu akora kugira ngo ateze imbere igihugu camwibarutse, ateze imbere umuryango wiwe, ateze imbere ikomine yiwe, ateze imbere intara yiwe, nk'uko dutegwa kamo na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibyo rero tumaze kuvyumva niho twaciye dufata urugendo shure kugira ngo dushobore kwereka abanyamahanga, abarundi, abarundikazi uburyo iduga ry'amazi gifashe muri kano kanya. Dushobora guhumuriza benshi na benshi yuko amazi yari yarateye imwe mu mihana isanzwe yegereye ikiyaga Tanganyika, yuko ariko arakama. Urugendo rwacu rukaba rwatanguye uko nk'uko twabibabwiye. Aya namwe mu beach asanzwe amenyerewe cyane, bimwe mu bibanza bisanzwe biri hafi y'ikiyaga Tanganyika, aho ubona neza yuko ano beach yubatswe neza, aho ubona neza yuko ari ibibanza vyiza vyakigwamo ingenzi nyinshi zigiye zitandukanye, aho ubona nka Hotel du Lac Tanganyika hariya kwa Natasha, umuririmbyi Natasha, aho ubona neza za World Beach, aho ubona neza za Eden Garden, aho ubona neza yuko hari beach menshi meza kandi asukuye neza, nubwo iduga ry'amazi ryabaye ritashoboye kubabaza cyangwa gutera cyane ano beach yacu. Ivyo navyo tukabishimira Imana, kubera ko ingenzi zacu ziza zikaronka aho zishobora kuruhukira, canke aho zishobora kuronkera akayaga keza, canke aho bashobora kuronkera uburuhuko bwiza, bakumva akayaga ari keza cyane. Ivyo ni bimwe mu bigize igihugu cyacu ciza c'u Burundi, neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Twongera tunatera kamo ingenzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye guhurumbira bino bibanza, kuko ari ibibanza vy'iteka ushobora kuruhukiramo ukumva ibintu bimeze neza. Twavuze ati uko biri kose nta kwama tuyaga ibibi, ariko reka tuyage n'ivyiza. Nk'uko muriko murabibona, murabona neza yuko ibarabara ryumye, aho ubona neza yuko amazi ariko agenda kama mu bibanza bimwe bimwe, aho ubona neza yuko n'abene gihugu bari ku mirimo yabo ya misi yose, nk'uko muriko muravyibonera kuri ano masanamu. Uburundi cibare cacu, Uburundi cibare canje, nzokuyaga hose. Urugendo rwabandanije aho twariko turasugereza tuja muri komine ya Mutumbuzi, neza na neza muri zone ya Gatumba, kugira ngo dushobore guhamya cyangwa dushobore kuraba aho iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ageze, cyangwa ngo turabe yuko amazi ashobora kuba yarakamye, cyangwa turabe urugezo amazi ashobora kuba arimo. Ndetse tukaba twashoboye kugenda twururuka umuduga tubereka bimwe mu bibanza amazi yateyemo, amazu yabomaguritse, ukuntu ariko agenda akama. Rero nk'uko muriko murabibona, murabona neza yuko amazi akiri menshi, ariko bene gihugu bafise ivyiringiro yuko amazi ariko aragabanuka mu minsi iri imbere azoheza agakama. Ariko bamwe mu bo twashoboye kuvugana bakaba bashoboye gusaba leta ndetse n'abagira neza gushigikira cyangwa gufata umugongo abantu bose bagize byinshi baburira muri ico kibanza canke muri iyo zone ya Gatumba, kumvo ry'iduga y'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ubuzima bumbamereye gute muri kano kanya? Ubuzima ni hamwe k'umuntu abura umwinagira. Ubuzima nyine cyoroshe no kuba niyo mbonye mba mwana mazi. None nka uri kuragenda uko nta ntambamye mushaka guhura nazo nk'ibikoko bibamwo cyangwa ugasanga hano kuvuga ngaha kuva ko yagabanutse. Kare yatukira aha uba kugira he? Uvura makara pungu corona hangira nga.
nko ngaha nogenda gushika hariya ntarumva ahantu kuvuga uhaca uhatse utazi nkaho ushobora kugenda uranga hari hakabarabara kaca ngaha ku buryo utanyika kararengewe kunyika kwaho kuvuga nka pembeni hari umuserege pembeni kandi hari umuserege rero wewe kubera ubuhatse cagati mu nyabarabara usame gatoya urashobora gucurwa muri nyamufurege cyangwa ugahonyura ku mvubu bijyamye muri nyamufurege igakikujya hariyo n'imvubu nga hari imvubu ngaho usanga ziryamye ahubwo n'ubusi nyine ingirazi ziri gutembera uno munsi amata mu gisagara ca Bujumbura ariko aragora kuboneka mu minsi heze twara twikora kuri Gatumba Gihanga hehe uno munsi umwimbo w'amata wifashe gute mu gihe muri mukiza nk'iki umwimbo w'amata si sawa kubera ubwatsi burakenye aho ubwatsi bwava amazi yaramaze kubwica nta bwatsi buhari kandi urazi nabo nyene gutegeza kumera ahantu atamazi ahari nico gituma rero ko inka itari ngo ihage amata nashaka kuboneka ishaka kurya dukeye iri gahaga tuvuge irashaka kuronka amata nk'ilitiro 10 mugabo idahaze ishaka gukora mu nka 4 canke 5 urumva nta mwimbo iri tego ry'amazi nko kuri wewe ku giti ciwawe ryakwiciye iki Asha itego ry'amazi novuga ko nka jewe nari mfise imirima ishika nk'itatu yano nyene yego hanyine hafi ndavye nkarya ubu dusigaye tugaragara imitayi twakoresheje ubu turicaye ntacyo tugira dufungura ntaho tuvuge ntaho turi ntaho tugeze ubu agashari cyangwa agashavu kuri mwebwe abene gihugu mushobora kuba mwarahuye na kino kiza mugata kurinde ishavu turita uravuze ko bigeze ko tubwirira bakaturemesha ku radio yuko bazotubakira Rusizi kugira ntusubiye kudutwara bakabivuga abene gihugu bose mu bisanzwe batishavu kuri leta ko nta ko nito dukorera Rusizi kandi tumvuga amahera yasohotse baravyivugiye yego bamwe mu bo twashoboye kuvugisha bakaba batumenyesheje neza yuko iri duga ry'amazi ryabiciye byinshi akarorero ni iduga ry'amata hano mu gisagara ca Bujumbura aho ubona neza yuko ibiciro biriko biraduga cyane ati Gatumba yari imwe mu mazone asanzwe ahereza amata igisagara ca Bujumbura ariko kuvaho iduga ry'amazi kiyagatanganyika adugiye akica ibintu n'ibintu ibitungwa byinshi barashoboye kubiduga na ruguru ndetse ibindi babijana mu bindi bibanza bitarimo amazi aho ubona neza yuko ibitungwa byinshi byahoneye ibindi navyo biba ngombwa yuko bavyimura ivyo navyo bikaba ari muri bimwe mu byatumye iduga ry'amata rishobora guca riduga cyane ivyo biri namwe mu majambo muri bamwe twashoboye kuvugisha bashoboye kutuyagira cyane gose urugendo rukaba rwabandanije turaba ubuzima abene gihugu babayemo aho tubona neza yuko n'abanyeshure bashobora kuva ku ishure bakipakiza mu bwato kugira ngo bashobore gushika mu mihana yabo abo ni imwe mu mihana yabuze yija ihitamwo kuguma muri ivyo bibanza byatewe n'amazi ugutaha kwabo canke kuja ku mirimo kwabo bagace bashobora kwitiza ubwato nkuko muri ko murabibona kuri ayo masanamu twashoboye kubafatira rero barasaba leta yuko bobubakira bamwe bakavuga ati iduga ry'amazi igikiyaga Tanganyika byo biva kuri ku kibanza aciratiro dusanzwe dufise mu kinofunofu bitwa Parc de la Rusizi aho bavuga neza yuko hariho ibihome byari bitegekanijwe kubaka kugira ngo amazi ntazaratera bene gihugu canke ntazararenga ico gihome ariko leta itashoboye kubaka bagasaba yuko ababijeje bo batunganiriza bakabubakira iyo Parc de la Rusizi kugira ngo amazi ntasubire kwirenza abantu canke iyo none ibintu n'ibintu bakunzi ba Sabaut Media ibi ni bimwe mu biganiro twiyemeje yuko tuzoza turabashikiriza ndetse tuzoza turafata ingendo za kure tujya kurondera amakuru ya hino no higi kugira ngo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi gishobore gutora intumbero canke gishobore umwene gihugu ahari yumve yuko ari umwe mu bashobora gutuma iterambere ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ribagiza cyane ndetse u Burundi bushika ku yindi ntambwe fasha nawe warafashijwe kuko ahugeze nuko ufise benshi bagize uruhara kugira ngo ugere aho ugeze canke ube icurico uyu munsi ushobora kuba ufise byinshi cyangwa ushobora kuba ufise usumbije umugenzi wawe abene gihugu muri zone ya Gatumba
bahari kubwaho kugira ngo Imana iziduhezagirire ibikorwa twakoze. Ni MC Ivan mutima w'Uburundi. Cyo tugusaba ni gufyonda kuri sabone cyangwa kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro biryohoye, na cyane yuko turi mu mwanya mwiza w'indinganizo yo kuryohora ibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu. Imana ibahezagire cyane. Amasanamu meza akaba yashoboye gufatwa na Pax Alaba kuva muri Ineza Studio, aho mushobora kuronka n'amafoto meza cyane mu manza zanyu. Karibu cyane, murakoze.